Bo nkuko mubibona twicaye ahantu heza mbone heza cyane vraiment. Ni heza cyane bayita kuri Oha Cafe. Ya Oha Cafe. Bafite ama service meza cyane kandi iyo uhicaye kabisa kayaga kaba ari cross mengashyira kuri beach. Oh yeah. Nyine nkuko mubibona twicaye aha tuba tuje nyene kuruhurira ubwonko. Kubworosha. Kandi ari akanavuga ngo nikorosha ubwonko buriya korosha ubuzima ko ubuzima utabworoheje bwo burakorosha urabona ibintu byacu twamamwe byo kwiyumvira cyane ama script guyahonda urasaza kare ivizikaze nakubinyuza Hello bakunzi ba Mimi Mireille official. Nyine nk'ibisanzwe nkuko mubibona turi ahantu ataco habaye vraiment heza. Nyine sometimes rimwe na rimwe birashika ugasanga nyine twagiye kugira ubwonko kugushira ubwonko kugiye. Sasa rero twari hano turavuga ati twicare dukore nk'akantu twodushikirize abanywanyi bacu abakunzi bacu badushigikira muri byinshi. Turavuga ati abimbwiye navuga ati nta problème reka dukoresha umwanya ama gusa imbere ya byose twoshima Imana kwanza dushikanye kuri no musi byo none ni ego dushikane rero ndakameze n'ibya Yesu turagushimiye cyane ko watugiriye neza turagushimiye cyane mwami Yesu Kristo akora akanya keza uduhaye nahabwe icyubahiro none mwami turakweretse akanya tugiye kumara mwami Yesu Kristo hano hantu mwami tuganira uze kubana natwe uze kutugirira neza mwami uze kuvuga byose Kristo beshyubara izina ryawe uzobukoze kandi uzobugize neza muri byose mwami twase n'umugwanizi mu izina rya Yesu Kristo tugwaye ikaze n'ikare umwami kugira ngo uze kubana natwe muri byose n'abari twebwe ariko izina ryawe baryo rihabwe icyubahiro kubwa Kristo umucunguzi wacu amen amen amen. Nyene rero mu bisanzwe hano ari ikintu kitwicaritse ariko ico kintu ni ikintu ciza sana mugabo ico kintu hano Mireille yaza kukivuga nyene nk'ibisanzwe ariko tutaragishikako kurica no nyene ugize gushirako video iraho mwe mwagiye gufasha twagiye na je narimwo urumva narabonye hari abantu bambajije baravuga ati bijya nibiki mwarimwo urumva hari abantu batarasobanukirwa neza na neza bijya bintu ni iki wo basobanurira kugira ngo basobanukirwe. Okay iriya video rero ni y'umugwi witwa Ineza Family hanyuma ndavuga ngo hari abantu benshi bagiye bambaza mukora ibiki bigenda gute ni group yanashizeho ndavuga ngo ni Imana yatwinda yishiraho kuko muri jewe nta byari bihari sometimes nyene filime dukina twadukombanye niko zigisha society ariko natwe ubwacu ni byiza ko zibanza kutwigisha urazi ryo kijya revelation nagize nayikuye muri filime ya ntawe yagiye ntanayikuye ijambo nakunze gukoresha rivuga ngo niwagira amahirwe uzofasha umuntu umwe gusa canke babiri ati nandi uzobushimiye ni ijambo nakunze gukoresha ari nk'umuntu nagiriye neza canke we yangiriye neza rero navuga ngo ijambo ryankoze ku mutima cyane ijambo ryanyigishije cyane mbere narigize ubuzima ryarankoze ko nonge kuritaho urukundi gushasha kuko juste hari ukuntu ishobora kukugirira neza hanyuma wowe ukambwira ati mimi ndagushimiye hambavu yo kunshimira ukumva nyene nta kindi kintu nyene nindagushimiye nyene bigarukiye ngaho ariko burya kunshimira nyako Imana yishimira nuko wogenda ukagirira neza na uyundi ugiriye neza uyundi nanje buriya burya ubushimye cyaciza nanje nagukorera rero iriya groupe rero ndavuga ngo abantu benshi bagiye bansaba ngo mimi turashaka kuja muri groupe y'abafanzi bawe ariko nasanze kugira groupe y'abafanzi na mimi nabonye umenga naco vyomfasha na nico vyomarira sanga nogira groupe y'abakunzi kubera abafanzi bagufana mu gihe ugikora bya bindi bagufanirako ariko abakunzi bagukunda ibihe byose n'igihe no ntari muri cinema bazokomeza bankunda rero
ndavuga ngo iyo groupe y'abakunzi banje twaba duhari gutyo gusa dutera amabrage ducishamwe amalinki gusa muri jewe hazi icyiyumviro yuko twoyigira groupe yo gufasha imfuvyi n'abapfakazi n'abatishoboye rero niyo mpamvu igaye neza family yaje ndavuga tereka ino ntuze ndayite ineza family tuzirafasha imfuvyi abapfakazi abatishoboye uko imana nyine izogenda iturongora niko tuzogenda turabikora hanyuma tugira rencontre y'abafana banje hanyuma iyo rencontre baransaba ngo mimi iyo groupe nuyifudike ndabumvira niho rero ndabaha icyo cyumviro baca baracakira n'umutima mwiza ndabashimiye cyane ndavuga ko ari inkoramutima zanje imana mu ijuru ibaho umugisha gushigikira indoto zanje gushigikira inzozi zanje kubera inzozi zanje ntabwo zigarukira muri filime gusa hari ahandi hantu nyine handi nazijya zirimo nazijya zari indoto nayifise kuva kera rero niyo mpamvu biga wabonye tumaze gukora igikorwa kimwe abantu babiravye kuri Mimi Mihaye barabibonye hariho n'ibindi byinshi turategura tuzabibamenyesha murakoze imana imbere imbere ubisanzwe novuga nanje ko ari igikorwa ciza hajya nanje nararavye ndavuga ati kino kintu se wabisabye nje nabikwisabira byibuka mvuga ati Mimi je vraiment kino kintu ndashaka nanje kukijamo kubera ko ufasha n'ikintu ciza kandi mwarakoze cyane mwaranishe twabagiye imisozi itandukanye n'ukuri mwarakoze imana namwijuri bamugisha kameramani wacu ndamushimiye cyane Thompson God bless you nuko mugabo rero ngaho wonye hari abantu babibona kuri kamera bakavuga ati nanje ndipfuza kubajamo bakaba barabuze ahantu bahera canke ahantu bo kwinjira canke n'ahantu baca kuri channel yawe sinzi ko hariho adresse zawe nk'umuntu agushatse yo kubona bimeze gute nkamwe nk'umuntu ashatse kwinjira muri rya timu yawe cyangwa novuga ati ineza family byogenda gute hasabwa iki urakoze hariho abantu benshi imbere shimira na Thompson dufatiye video kugira ngo nyene abantu bazoyibone ko ari abantu benshi bifuza gukorera Imana ariko bakabura ahantu bakorera rero ineza family yaje ku bwawe no ku bwanje abantu bakeneye kwinjira bagiye banyandikira benshi bavuga ati Mimi turakeneye kwinjira muri neza nukuri ndabashiramwo na kintu kimwe gisabwa kugira umutima w'urukundo gusa no kwitangira abandi icyo cyonyine nicyo gisabwa kumva yuko ukunze mugenzi wawe utanazi no kumufise kumwitangira icyo cyonyine gisabwa hanyuma hajya kuri YouTube yanje hariho umanuye gatoya hariho nimero ziwanje ndashaka kunyandikira hanyuma ndagushira muri neza family kandi ndabivuga hanyuma hari ikindi kintu ni kaze ku bantu bifuza kwinjira nanje hari abantu bagiye babisaba urumva rero sinari kwemera ubibonye atarinze kugira kuvuga kubera ko niwe novuga ko abirongoye ariko ni kaze nyinshi cyane tubandanye dufasha buriya ngaha hanze hari abantu bakeneye ubufasha bwinshi kuri ibi bikenyene byacu byoba byiza tubisabikanyije n'abandi none Mimi jewe si n'umujournaliste umbabarire ariko ndakubaza uko washatse ko twicara tuganire hariho filme bagukunzemo yahagaze filme yitwa naho yagiye urumva yego ntabwo uri kuri channel ya Mede nkuko bamenyere canke iri kuri channel ya Warubizi ariko barayikunda cyane yarahagaze baracayisaba bimeze bite muri teguye kwizana vuba abakunzi twicare twiteguye cyane duha umuco urakoze ko maze ukabesha abakunzi bawe nukuri urakoze ko maze kibazo just kubera ni kibazo maze imiswi mbazwa biteye ubwoba mbere najya nasize kuri stati nukuri ndasabye abakunzi banda yagiye mu mamahoro mu makayengo nduke kuko donc umuntu wese nikumbaza naho yagiye bakunzi bacu rero reka ndababwire ukuri kubera Jesse mbesha nukuri bishitse ngene no ntavyiteguriye ariko ntabwo ntegura ikinyoma pe naho yagiye biziko twe twayihagaritse bivanye n'imvo kanaka ariko navuga ngo ibifashe byari bidufashe ubuye ntabigihari twari tumaze turi mu bikorwa byinshi cyane byinshi kabisa kandi ivyo bikorwa ni ivyamwe bw'abakunzi bacu vuba murabironka kandi azi neza ko muzishima
rero ubu uye tugira dusubire tuyitangure tuyikore kandi muzoryoherwa cyane ni ukuri mwumve yuko vuba cyane muri ukwezi kw'indwi murayironka. Haleluya haleluya naje mfana wayo murayironka turahari ku bwanyu burya benshi barambwiye ati Mimi mushaka ko tureba filime ndundi kandi twarazikunda barakaye uwagari we yaranshwaniye ndafata uzikuri seriye yego uzikuri seriye nyine wankariye ariko nyene ndasaba imbabazi nukuri mutubabarire cyane kandi je byanyeretse combien de fois mwakunze ibikorwa byacu nico kintu ca mbere cyangyoheye uburyo mwakire ntaho yagiye byankoze ku mutima cyane pe niyo mpamvu tutobatenguha cyane tutogira ibyo mudusaba turabyumva kandi vuba cyane tugiye gukongera gusubira gukora kwitanga kugira ngo naho yagiye yanyu muyakire. Mimi uziko ibikorwa filme ndundi ziko zirakundwa cyane ziko ziragera ku ntambwe ishimishije uvuga ngo mbere twarakora tukivuza nk'amaviews 5,000 byibura nko kwezi 1,000 ku munsi ariko ubundi urashobora gukora filme ukabona 10 ku munsi 20 ku munsi urabona naho yagiye yarakubise 100 ibikorwa byiza kandi ubunye no mu studio abarundi barazibaza wowe iyo bigeze ku iyo ntambwe wiyumva gute nk'umuntu uri muri industry ya filme? Banumva ndyohewe cyane kubera kare abantu niberekwa filme ndundi n'ubu nyene hari abatazerekwa bavuga ati jenze kuri filme ndundi tiwampaye iki nkambwe ati yamara genda uyirabe ni filme ushira muri saro n'umuryango wewe n'abana n'umugore mukaraba mugakuramo impanuro urumva nkamubwira ngo sawa nkunzora bayamara kwiraba nkubona akayikunda aho kabisa akambwira ati shaka suite shaka nabindi bikomeye ko murakora rero filme ndundi vraiment abakozi abakinyi ba filme Imana mu ijuru bamugisha muri ko mubikora neza kandi nizera neza ko imbere ni heza kandi saha gusa hari n'ahandi tugomba kugera cyane ariko abigeze turabishimira Imana. Rero sasa iki kibazo ngiye kibariza na James amatsiko yacu ubwo ndi muri industry ya filme ariko n'abafana amatsiko yacu cyane abakinyi ba filme bazi ngo muri twe turankana ngo nta bumwe dufise urumva bivaye n'ukuntu bamwe baje imbere y'amakamera bakavuga ibyo bashaka urumva wewe kuri wewe hari umwe mu bakinyi wa filme muba mwankana cyangwa hari umukinyi wa mufitaniye beef cyangwa wowe kivuze kwiki ubaho umuco? Sasa ibyo bintu nyene nanje ndabyumva asanga nyene rimwe na rimwe nyene ukanabibona urumva kubera yuko nta muntu nyene yohisha ibintu hari igihe ushaka kubona nyene abantu nta bumwe bafitanye naki nyene ukabona ibintu nyene biri bizarre ariko jewe amapa nta muntu ufitanye nawe beef nawe okay nawe urumuki waje vraiment je ntawe dende wabose abafitanye beef gusa bagenda babireke bibintu abatwitanga imbere barayibayemo barabivamo genda byibuka abakinyi na fana gisa ntibagikina baragiye hanze abandi no ubu munsi navyo barimo rero ni ibintu ubamwo ukanavamo sibyo cyane ukanabikora kubera hano ku isi turi ingenzi nicyo nkunda kwivugira hano ku isi turi ingenzi ntabwo turi muhira ntabwo turi ahantu tuzoba ibihe byose n'umushi ndashaka kuba mbari ejo ugasanga siho nkiri niyo mpamvu dukwiye kubana n'abantu amahoro dukwiye kubana n'abantu amahoro tukirinda ibintu byiza kuducanishamwo ese nigika abantu bapfa cyumvira umuntu uri kupfa n'uyundi ndiko naka kubera ikintu tudahurije ko icyo kintu tudahurije ko ifa ko tugikura nta mpamvu yo gupfa n'umuntu ikintu na kimwe sibyo umuntu nagushavuza sibyo kuza kuri rezo sosiyo ukamubwira ukavuga biriya bintu n'umuco mubi ntabwo ari byiza hari abantu benshi badukurikirana bariko badukurikirana batanga kubona imbuto zitari nziza ziri muri twebwe donc byari twaje kubigisha twese umenga tubisemo amazi baravuga ati none bariya niba abantu kweri baza kuduha za mpanuro
rero abantu mwese mubikora mukaja ku marezo sosio kuvuga amajambo atari meza amajambo asambura s'il vous plaît mugarukirize ngaho si vyiza mubireke ahubwo niba ufite icyo upfa na mugenzi wawe mwegere mu biheze bimaze iki kuguma mushwana n'abantu nta kintu nake bimaze mugende mubireke hanyuma mubana amahoro hanyuma muzoje mu ijuru jenje ndabifuriza ntabwo ari byiza vraiment kugira bifu mu kazi ntituri mu ntambara zo kurwana hagati yacu turi mu ntambara zo gufatanya tukaduza kandi turi muri competition ngo jiste ngo ndabonye ngo aransumbije ngo jagize amavyuzi menshi ngo afite abafana benshi ngo hanyuma ngo rero ngo nanje ngira twiruke nanje ngo mpaka ndamunganye na jiste mana yanjye buri muntu wese afite terre yawe yitwaremo neza uzotsinda kandi umugisha w'iwanje utandukanye n'uwa jiste utandukanye n'uyundi muntu sivyo rero umugisha wawe n'umugisha wawe nta numwe azokutwara rero calm down calm down dukore dushigikiranire industry dugi ryohe cyane twireka novera dukundane je nk'unoryoha nk'umunsi twahurira hamwe nk'abakinyi bose tugategura nka filme romva ico nicofunda ico wewe nicokunda ico tugakundana mu mitima yacu ikaba mwisuku bana shima juste yana nabo bikora imitima yabo itejejwe kugira ngo kubera nyine bambwiye ariko jewe ico ndiko ndasaba abakinyi ba filme mureke imitima yacu ive mu buryarya mureke imitima yacu ive mu ibintu tutari twiza mukubure imitima yacu ibe mwisuku hanyuma mwe muyera zaganze muri twebwe tugomba gufatanya tugakora ibikorwa byiza tugashigikiranira kugira ngo turabe ko twoduza industry yacu ya film kagera kure mugabo rero mimi wewe uri mu bakinyi ubu b'abakobwa bakunzwe cyane ni ibintu bigaragara buriya numva biragaragara no mu makomantere mimi ndagufana iki niki ariko ikibazo cyane nibaza ni ufise cyane ariyo yiyi Mimi Haye official. Bari barakora subscribe. Nukuri cyo. Umuntu wese kibazo canje ni gute utarabashira kibikorwa byawe kandi baguzi ko bagukunda kandi ndazi ndisiri neza ko bagushigikira. Nivyo. Ego haburi ikibimba ari n'uburyo ducanye je ndeme bitanu bunyene. Iporo ubunyene. Savuga ngana igwa. Oya mu kiganiro giheze urumva juste ikintu cyose gifite umwanya wacu jewe sinkunda gukora ikintu kubera abantu bakimbwiye kubera amajwi y'abantu ari menshi kora iki oya ndakunda gukora ikintu kwanza numva mu mutima kandi numva yuko ndi kumwe n'Imana basi nasengeye mvuga ati uru rugendo ndarufashe ndi kumwe n'Imana rero icyo kintu cyambwiye abantu benshi mimi ko udakora ibikorwa byawe kubera iki buriho nasizeho YouTube barambaza none ugira ushireho igikorwa cyawe bimeze gute bo amakuru meze ndabafitiye nuko mfise igikorwa cyanjye oho aha simva ubu impamvu nyine nari narahoze nabanje kureka kwanza kugira ngo nzogire icyo mvugirako okay maze iminsi nyine ndi mu bikorwa ndiko ndakora rero ariko navuga yuko umuhini mushasha utera amabavu cyane igikorwa uyu umuntu ari mushasha mu kintu biba bigoye abakenera abantu bamufata ukuboko abakenera amasapoti menshi rero bakunze ibikorwa byanje mushigikire mufate ukuboko niyo nkivuka kandi igikorwa cyanje cya mbere vuba murakironka navuga yuko nagiye kugikora ahubwo ndiko shaka gutegura lancement giseme 5 ya Paul Paul kandi ndiko shaka gutegura lancement officiel rero muri uku kwezi kwindwi nyene filme yanje igikorwa cyanje gishasha murakironka kuri Mimi Haye official tarakora subscribe agenda ikore kandi mugire n'amapartage kugira ngo mukomeze gushigikira umwana w'igihugu canyu n'abandi bose bari hanze badukunda bari mu Rwanda bari muri Amerika bari muri Kenya bari Tanzania Australia Canada ahantu henshi hatandukanye ndazi ko mudukurikirana mudushigikire kandi mudufate ukuboko
hamwe n'Imana tuzi neza ko ibikwa bizogenda neza cyane gose nibaza ko ari ibyo nishuye shana ukuri guys je ndishimye uyu mukobwa je ndamufana je n'umufana wa mbere numva niyo mpamvu navuga ko no mwanya ndishimye misingira igishika cyo kubona filme yawe numva kabisa Chess ntazo narinzi ni ide nziza kandi vraiment turaciteguriye tuzogushigikira n'abakunzi banga bavyumva zo gushigikira narabonye ugeze kubabone 1,100 n'amajana uko kandi nta kintu kibone kurashirako bigaragara ko bisa nkaho umengo barakwiteguriye ahubwo ni uri kudutevya naje hajya subscribe yanje irimo nivyo yego ese nawe irimo subscribe yawe irimo we duhe twirabire nta problem na cameraman yari top story yavuze ko irimo subscribe yawe irimo nivyo ubwo rero hasigaye iya wewe ariko uraraba ikintu kigali wowe utarafyonda genda ufyonde n'agakengeri yari ushobora gufyonda kabiri ubu urafyonda ubwa mbere kajya karuje akaza agakengeri ka mbere ariko n'agakengeri ka mbere hari igihe utabona notification mu gihe yashize k'igikorwa ucukwiga kuri kajya gakengeri ukacuduga haruguru hari agakengeri kaba gafite amatwi aragengeri kaba gafite amatwi kajya nyine kajya katangura ko haruguru ubwo gufyonda hajya rimwe gusa nta kibazo ubu muhaye ariko ubwira rero ashizeko ubone nibwo usinziriza wumva iki kuvyura kajya kamatwi sonde kajya kamatwi kugira ngo filme ya Jenda ishirako zo usinziriye zomba kameze ngo kaza ucukabona voilà nuko ngabo rero novuga ngo ndashima Imana juste cyane byoroshye bagabo byoroshye iyo filme ngira itunganye tuza kubaho ubuhamya okay na probleme turahari ku bwawe tuzogushigikira kandi nkuko byahoze na mbere turacari kumwe nawe ntucike intege ebana pambana kabisa kandi Imana izohezagira ama novuga ngo jewe kurande rwanje ivyo nashaka kubaza ni ivyo hajya nta kibazo wari ufise nawe mbazi sina basanga nakujyanye ijambo none juste wowe ndakuzi nk'umwanditsi wa filme yego uyu ni umwanditsi kandi akaba n'umudirector none amakuru ya filime ingingo amakuru ya filime ingingo vraiment ni filime narayikunze cyane kandi vraiment mwayikoze neza aho naramutoze courage mama ari mu kazi mbere ni heza nitacika intege ibyiza biri imbere juste nabonye yuko gukora filime atari ikintu cyoroshye cyane iyo mwabonye umuntu akoze filime guys muzoze mumwuba ni for respect kabisa aba yabigice kimeze nk'icyamaraso cyane rero niko ndakubaza nti iyo mpano wayitanguye ryari wayisanzemo canke rova gute sabuze kunda ikubaza ariko wacumvise nuko nyene wewe wayisanzemo ryari yembo impano yanje rero yo kwandika filme no ku directinga navuga ko ni ibintu kabisa je sinarinzi ko bindimo bya turashobora kuba tujyamanye impano tavyo tuzi ariko nagiye kubimenya bwa mbere ngiye gukina ama sketch mu shengero ari mu bwa mbere gusa ebana ndatinga abantu baranyishimira urumva rero umurongozi yaratuyoboye aramera nk'ubuviyemo cyeca mvuga ati igikorwa byanka byakunda ngoma kukibandanya urumva atari ubu byase gose mbere muze directing filime yitwa Indyarya series murazi ko nayikinyemo rero niwe yayi director wanje kunitiranya na director akomeye agerageza ariko imbere ni heza rero muri wewe bawumva nyene ari ibintu uzokomeza canke hazogera igihe ubihebe ko nzi ko tunakuzi ko uri n'umukinnyi wa filime mbo mu bisanzwe jewe impano yanje siniteze kuyihagarika nzoyikomeza nguvuga ngo nta mwisho kabisa kubera ko intambara turimwo niyo gukuza industry yacu kandi nkuko ubibona jewe niyo mpamvu nta ruhande ndimwo uyu yanyikoze ko turakorana uyu yanyikoze ko turakorana n'uyu yanyikoze ko turakorana kugira ngo dufashanye turabe ko abantu impano zogwira industry ikure niyo mpamvu rero vraiment iyo mbonye umuntu ariko aritanga agakora biba byiza sana naje waramfashije ndagushimiye cyane asante sana Imana wo mwijuru iguhe umugisha amen nge twumva ikindi kintu mubaza
oya ikindi kintu sico kukubaza ahubwo ni ikintu umutima wanje numva nyene no kubwira chargiste akanya keza nk'aka twicaranye umenga tutatandukana nakubwiye ijambo riri ku mutima wanje umutima uri kugira guki oya kubaza ngo agira mbwirigi nanje utangurugira guki oya ndaryakire uyu wanje uri kuragira guki agira ndaryakire ijambo ngomba kubwira niri akesha twicaranye urazi ko dukunda kuganira cyane nyine ivyubaka imitima yacu rero n'ubu numva umenga bitwotandukana nakuganirije ikintu kiri ku mutima kugira ngo n'abadukurikiranya nabo baronkereho yego hari ijambo rimaze imisi rifasha riri muri Matthieu 6:33 rivuga ngo mwitwararike ivy'ubwami no kugororoka ibisigaye byose ni inyongera. Ijambo rimaze imisi rifasha cyane nyine ndavuga ngo mpumye yaragiye aragyagura muri jeyo ku buryo ryamye mbyutse niryo jambo riza imbere yanje ngo nitwararike ivy'ubwami no kugororoka manake nitwararike donc kugira ingeso nziza nitwararike agakiza nitwararike basi ubugingo bwanje hanyuma ibindi byose ndavuga ati iyi pomme urabiswa nkunda pomme hanyuma iyi fanta donc n'ibindi byose nyine bidukenera donc kwambara gufungura bya bindi byose nyine dukeneye mu buzima budasanzwe ni inyongera ubundi ikintu icingenzi mu kirundi bavuga ngo icingenzi ikintu ndabuze ugenda kuva mu kirundi ariko mwabyumvise icingenzi nuko twokwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka just uracyari umwana muto ndacyari umusore okay uracyari umusore kandi uracyari umwana muto ubuzima bwawe musaza wanje ubuzima bwawe bushira muri Kristo imisi yose ndabizi neza ko abasore bagira ibintu byinshi nyene bakunda kwitwararika siporo ibintu byinshi nyene tubibona ariko icy'ingenzi mu buzima bw'iwawe uzuko amutwararika ivy'ubwami no kugororoka uzuko amutwararika ivy'ubugingo bwawe ndakunda ijambo ry'Imana rivuga ngo vyotumarira iki kunguka ivyo mwisi byose tugahomba ubugingo budashira kuko inyuma yabona buzima hari ubundi buzima vyomarira iki kuronka bya bindi byose nifuje hano mwisi ariko ninamara kurangiza urugendo rwanje rwo mwisi inyuma y'ubu buzima bwo ngaha mwisi hazobaho ubuzima bwanje bwose mbabaye ivyo vyotumarira iki kandi ubu buzima bwo ngaha mwisi nubwo igihe gito cyane nubwo akanya gato just ushaka kubona umuntu mwari kumwe ku mugora ngo umwanya arapfuye bisigura ngo ivyinosi nivy'akanya gato cyane vyotumarira iki kuvyunguka Imana ikaduha ibintu byose ikaduha ama etage ibintu byose dukeneye amaviza n'ibindi ariko tukazohumba ubugingo budashira ivyo rero musaza wanje wese ndakwifurije yuko hambavu kuko umugisha abanyamugisha n'abamenya Imana umugisha uzowuronka pe ariko niwubaha Imana buriya iyo umuntu afise umugisha kandi yubaha Imana ni nkaho sinzi ingene bivuga abari nk'amavuta byaye amasoro niko navuga abari ibintu byiza cyane biryoshe wumve ngo biryoshe nibyo bintu bya mbere biryoshe kugira umugisha uri mu Imana birashoboka ari mu bibazo bitandukanye birashoboka ukaba ufise ibindi bintu bikorohishije ariko nagira nkubwize ukuri ikintu cya mbere cyo kuhangayikisha cya mbere niko bukurara ubusa ahubwo kube yuko mu mutima wawe wokumva umutima udatungana Imana kube yuko wumva umutima wawe wumva umutima urimo ikintu kikwagiriza ijwi rikwagiriza ikibi icyo kintu aho cyo kiguhangayikisha gusumba ibindi byose ariko ibindi byose nuba umutima wawe utekanye urimwo amahoro y'Imana urimwo atajwi rikwagiriza ikibi udusha kuryame wizigure hanyuma nuvuze ko ukabura ibyo gufungura ushima Imana mu ijuru hanyuma buracabuga cyane ayandi hari umunsi uzoronka ibyo kurya hanyuma urondere nabo kubiha nawe usigara utanga kandi warifuza God bless you nige jambo na Yesu nashifuza gusangiza hanyuma ariko baradukurikirana amen nukuri shana urakoze ndafashijwe kandi Imana iguhezagire
izagire n'abariko baradukurikirana nuko numva nta byinshi novuga reka dusezere ariko baradukurikirana ntitubarambire ego turabashimiye cyane mwebwe mwashoboye kubana natwe ibyo twavuze mwabyumvise ni ukudushigikira mu bikorwa byacu hanyuma hambavu y'ibyo byose icyambere cyo kwitwararika twitwararika iby'ubwami no kugororoka twubaha Imana ibindi byose Imana izo biduhera inyongera turabakunda cyane aha aye kuri Mimi haye no muzokurikirana ibikorwa byanje kandi munasengera kubera yuko niho nkivuka ndacyari mu ruyoya ariko nizera neza yuko ndi kumwe n'Imana byose bizogenda neza ndabakunda cyane Imana mw'ijuru ibampezagirire bye 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 turabakunda